Bene data ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye hose. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndasubiye gushimira Imana data wa twese kububu buntu bukomeye Imana isuye kutugirira. Uyu munsi ngomba kuganira namwe ku ijambo numva rimfasha cyane mu bugingo bwanje. Ijambo twita kwihana canke gukura ibizira muri twebwe, gukura ivy'Imana yanka muri twebwe. Tugomba gusoma ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Yosuwa igice c'indwi. Turahera hariya ku murongo wa cumi na 11, hanyuma turagenda ku murongo wa 20 na 21. Dusome mu izina rya Yesu. Murongo wa 10. Maze Uhoraho abarira Yosuwa ati, va hasi, niki gitumye witembagaza hasi? Erega Abisirayeli bacumuye, kuko barenze isezerano ryanje nari nategetse kwitondera, bagatwara ku byagizwe inyegu yanje, bakavyiba, bagatako, bakabinyegeza, mbere bakabisukiranya n'ibintu vyabo. Tugende hariya ku murongo wa 20. Akani yishura Yosuwa ati, nivyo ukuri nacumuye kuhoraho Imana y'Abisirayeli, kandi uko byagenze nuku: nabonye mu minyago umwambaro mwiza uvuye Ishinari na shekeri z'ifeza 200, n'ikigabane c'inzahabu c'uburemere bwa shekeri 50. Ndaheza ndavyifuza ndabitwara, kandi bizitse mu kuzimu mw'ihema ryanje, n'ifeza ziri munsi yavyo. Naye majambo ku murongo wa 26 naho turabe. Baraheza duhere ku murongo wa 25. Maze Yosuwa aravuga ati, niki catumye uduteza amagorwa? Nawe uyu munsi Uhoraho aragutera amagorwa. Maze Abisirayeli bose bamutera amabuye, babicisha amabuye, barabaturira. Baraheza bamurundako ikirundo kinini c'amabuye, kiracariho gushitsa uyu munsi. Maze Uhoraho arigarura, ishavu ryiwe ry'inkazi rirahwama. Nico catumye izina ryaho hantu hitwa ikiyaya Akori gushitsa n'ubu. Imana ishimwe. Nshuti mugenzi uri kurankurikira, uyu munsi tuza kuganira ku ijambo ryitwa kwihana. Turaza kuvuga amajambo menshi ariko tuza kubandaniriza ngaho nyene kwihana, ingaruka yavyo, ingene bihana, nivyo nyene tuza turavuga. Dusomye amajambo y'Imana ku muntu w'Imana yitwa Yosuwa. Uyu Yosuwa yari yakoze ibikorwa byinshi cyane, yarwanye, yanesheje amahanga menshi, Imana yerekanye kuri mu ruhande rwiwe. Hanyuma aha rero turiko turavuga n'ahantu yari yagwanye cyane, Abisirayeli baranesha, ariko Imana ikiramubwira rero ati, okay, mwanesheje ibyo bisagara, Yeriko hasenyutse, mwanesheje biriya bisagara biriya na biriya, ariko mwebwe ibyo muza gutwara ibintu vy'inka, muza gutwara ibintu nyene vyo kurya. Ariko Imana iravuga ati, ibi vyo ntimuze kubikorako, bizobe byo kuba mu ngoro yanje, nivyaje uje Uhoraho. Kandi Yosuwa arababwira ati, nyamara twebwe ibyo dutwara n'ibi, ariko ibi navyo n'ivy'Uhoraho, byagizwe inyegu y'Uhoraho. Baravyumvikana ko baravyubahiriza, ariko rero
Yosuwa ntiyabimenye. Namwe nyene murazi neza iyo umuntu yivye ntabanza kubwira abantu ati ngwino murabe ndavyivye. Oya, cane cane ko abariko arakora ikintu abona yuko abo bantu bari kumwe ntibagishigikiye, niwe nyine n'umutima wuwo wagishigikiye gusa. Rero uyo muntu aravyiba, avyivye Abisirayeli bashishikara gukora bagwana intambara, kubera yuko hariho Imana yari yabasezeranyije ko izobana nabo ikagenda ibaneshereza, ikabaha ibisagara yari yabemereye. Ariko umunsi urizina rero bo babandanye bagwana nk'uko bisanzwe, bishimikije yuko Imana iri mu ruhande rwabo, ati nta kabuza turanesha. Yesu we, Imana idufashe bene data, ntitugire akamenyere ko mu Mana, ntitumenyere. Akamenyere ni kabi bene data. Urashaka kuba wamenyereye kugendana n'Imana no gukorana n'Imana, canke naho ukaba wamenyereye ko Imana iri mu ruhande rwawe, ariko hakagira ikindi gihe bigutangaza usanze ibyo wari witeze atari byo ubonye. Yosuwa nawe niko byamugendeye, yagiye gutera muri iki gisagara citongo ikico gisagaraga yemwe gisagara ntaco yagiye gutera rero ico gisagara, hama rero atuma abantu baja igisagara cihayi, atuma abantu baja kugitata. Bashitse bavuga ati ni igisagara gitoyi, nturinde kuzana abasoda benshi, bakeyi gusa turakwiye, bajya abantu turabanesha nta kibazo. Ariko baza gutangara, Yosuwa aza gutangara asanze ba bantu babakinagije, abandi babishe, no kuvuga babanesheje. Yosuwa biramutangaza cane ingene Imana yoba yabaretse nukuri kabakura kw'amaboko, kandi bari bazi ko batsinda, hanyuma rero n'ababo bakabica. Yosuwa arababara ngo arikumbagaza hasi. Niho kuri uyu murongo w'10 tubonye ngo maze Uhoraho ngo bara Yosuwa ati va hasi, niki gitumye witembagaza hasi? Imana iramubwira ati va hasi, erega mwaracumuye, mwarenze ku mabwirizwa yanje, mwafashe ibyo nababujije murabitwara, mubicangana n'ivyanyu. Ico kintu cyababaje Imana cane. Mwene data uri kurankurikira, usaba Imana ntiguharure kwicaha. Hari icaha wokora kigakwegera umuryango wawe, hari icaha wokora kumbure kigatwara wewe wenyene, ariko hariho n'ikindi ukora kigakwegera societe yose. Ibyo turabibona. Imana idufashe. Rero Yosuwa iki caha ntiyari yaramenye ngo ninde yagikoze, ntiyari yaramenye ngo cyakozwe ryari, ariko yagiye gushiduka asanze Imana itakijana nabo. Imana iciyasobanura ati hariho muri mwebwe yivye. Aho rero Imana ntiyashatse kwerekana ngo ni naka, ariko mumenye yuko Imana irashobora kuvuga ati he nguyu, ikanamuvuga n'izina mutabanje guhangayika kumurondera, canke nayo ikamutera kwihana we ubwiwe. Ariko baragize Imana nyene yarabahaye kumenya ninde, baca baramutora. Bamutoye basanga n'umuntu yitwa Akani. Yewe Akani baca baramubaza bati vuga ibi bintu bagize ni biki? Niho rero yaciye yisobanura aravuga. Ku murongo turabe hariya ku murongo wa 20 aravuga ngo ku murongo w'19, maze Yosuwa barira Akani ati mwana wanje, ehe niwubaha Uhoraho Imana y'Abisirayeli uyishire hejuru, mbarira ico wakoze ntumpishe. Akani yishura Yosuwa ati nivyo ukuri nacumuye ku Uhoraho Imana y'Abisirayeli. Uhoraho Imana y'Abisirayeli, kandi uku niko byagenze. Uko byagenze nuko aramudonde ati nabonye
mu minyago umwambaro mwiza uvuye ishinari na shekeri z'ifeza 200 n'ikigabane c'izahabu c'uburemere bwa shekeri 50. Ndaheza ndavyifuza ndabitwara, kandi bizitse mu kuzimu mw'ihema ryanje, n'ifeza ziri munsi yavyo. Bene data, uku niko Akani yihanye. Iri jambo ndarikunda cane, kumva ingene Akani yihanye. Sindarikunda ngo nukubera yuko yemeye icaha ciwe. Oya, murabona ko atacemeye, yabanje gufatwa, babanje kumurondera hama batora wivye. Ariko ingene yabisobanuye nivyo ngomba kuvuga bene data. Yabisobanuye neza ku buryo bw'uko atakindi kibazo wo mubaza. Yavuze ati, nabonye aya maso yacu kenshi adukwegera mu bintu. Abantu benshi bakora ivyaha babanje kuraba. Abantu baje mu byaha by'ubusambanyi babanza gukwegwa n'amaso, amaso akaraba akabona umuntu mwiza akamwifuza. Na Akani nawe yavuze ati, aya maso yanje narabiravye, mbona umwambaro mwiza, mbona izahabu, mbona ibiki n'ibiki, yonda biraba. Hanyuma umutima wanje curavyifuza. Naje kuvyifuza ca ndabitwara. Arabivuga neza ati, ndabitwara nca ndabishira mu ihema ryanje, ndavyimbira, naravyimbiye ndabishira munsi. Kandi acavuga ati, n'izahabu nazo, ifeza nazo ziri munsi yavyo. Uku kuntu yavyihanye, ku kuntu yabivuze, niko ngomba kuvugana namwe mwene data, bene data muriko murankurikira. Nta udashomora. Ariko igihe uzogenda kwihana, ndakwinginze ntuzogende ukagera kwihana no kongera kunyegeza ukuri. Oya, wihanye erekana ukuri. Niko nyene, kuko igihe udashize mu kuri bica bivyura ibindi bibazo, bigavyura ibindi bintu vyinshi. Ariko Akani aravuga ngo, nivy'ukuri naracumuye ku Mana. Abanza kumva ko aravyemera ko yacumuye. Hanyuma aca aravuga ati, narabibonye, amaso yanje yarabibonye, umutima wanje waravyifuje, kandi narabitwaye, kandi nabinyegeje hariya. Urumva ko ari amayetapa akurikira. Iyumvire nk'iyaba yavuze ati, urumva nabinyegeje aha n'aha. Apfuye kuvuga gutyo gusa ngo nabinyegeje aha n'aha, daboro ntiyari kuba yemeye icaha yakoze, kandi ntiyari kuba yavuze kubera iki yabikoze. Urumva, ivyo byose ubwo buntu buto buto n'ubuntu umuntu aba akeneye kumenya. Tuvuge nk'umuntu yogenda akakubwira ati, mugenzi mbabarira n'ukuri, urumva ya karamu yawe nije nayivye nk'akarorero. Ushobora kwiyumvira ngo egome wayivye, none niki cagutumye uyiba? Kuvuga ngo nayivye ntibikwiye, ariko sobanura icatumye uyiba. Ushaka kuvuga uti nariko ndakora ikibazo, canke nari ngiye gukora ikibazo, canke nta mafaranga nari mfise yo kugura iyindi, kandi nari ncerewe, canke ugasobanura icabiguteye. Bene data, naya majambo nagomba kuganira namwe kugira ngo niwihana wihane neza. Ushobora kuba tuvuge watwaye umugabo w'abandi, canke ugatwara umugore w'abandi. Igihe uzoja kwihana, uri kurihana ku mugore wawe canke wihana ku mugabo wawe, bivuge neza vyagenze gute, niki cabiguteye. Igihe uvuga ijya biguteye ukabivuga neza nk'ukuri kose ko mu mutima wawe, bituma wa wundi aja mu kibanza cawe akagutahura. Agutahuye akaca kubabarira. Kuko igihe atagutahuye navyo biguma mu bibazo, kandi ntagutahura kubera iki? Kubera utabivuze neza. Bene data, uru rugendo turimo rwo kuja mw'ijuru ni urugendo rusaba ko tugenda twiyubara, ukiyubara ku giti cawe, kubera yuko ingaruka ishaka kukugaruka ko wewe
kandi ukongera ukaraba n'abagukikije, kubera yuko ingaruka y'icaha ishobora no gutusha abagukikije nabo. Turavye kuri aka karorero ka Akani, icaha ciwe catumye Abisirayeli bose Imana idashaka kujana nabo, ituma benshi bapfa kuko ukuboko kw'Imana kutari kukibaproteje, kutari kukibaragiye, ngo benshi barapfuye muri iyo ntambara. Hanyuma Yosuwa amaze kuja imbere y'Imana akarira, niho Imana yamusobanurira ati rega sinkiri kumwe namwe kubera yuko mwarancumiye, ko mwarangararije. Mwene data, wiyubare uko ugenda, umenye yuko bishobora kugirira umugisha abagukikije, abagukomokako, aho ubaye bishaka kubagirira umugisha. Ni nk'uko ibyo ukora bishobora gutera ibyago ku bantu bari mu nzu yawe, ku bantu bandi. Ni nk'aka karoro twabonye kuri Akani, ngo baciye bafata umugore, abana, ibyo afise byose n'ibitungwa byose, ibyo afise vyiwe byose barabitikiza. None rero mugenzi uri kurankurikira, nuko wirinda icaha n'igisa naco, kuko ni wirinda icaha ukamenya ati iki kintu Imana yakibujije, ko Imana yakibujije reka ndakireke. Aho uzoba uri kurunga ubucuti n'Imana. Niwitondera ivy'Imana yageze, Imana nayo izoba mu ruhande rwawe kandi izogenda iguhezagira. Dufise abana tubiko turabaronderera kazoza ko mu buryo bw'impwemu, tubashakira umugisha w'Imana, tubashakira ko Imana izoba kumwe nabo, tubashakira ivyiza. Imana ishimwe. Ariko ntidushaka ko umuvumo uzobasigara ku ivyo twakoze. Oya, dushaka ko umugisha w'Imana uba kuri bo. Inshuti nkunda uri kurankurikira, ivyo ukora vyose umenye ko bishaka kugira ingaruka kuri wewe, canke ku bana bawe, canke ku muryango wawe. Aha nkiraha nyene hari uburorero bwinshi cane utiyobagiza umenya. Hari abantu benshi bakurikirwa bakicwa kubera ivyo se yakoze, canke kubera ivyo naka yakoze. Ugasanga abantu rero bari mu mporero, ariko ibi byose biva kuki? Nuko umuntu aba yahevye Imana. Dusenga Imana rero kugira ngo twige kuba en bonne relation n'Imana, twige kuba tudafise ikiturega imbere y'Imana, kandi twubaha Imana, twame twicisha bugufi, twame dusenga, ariko cane cane twame twihana. Iyo ubonye wakoze icaha, ntawe udakora icaha, ariko iyo ubonye wakoze icaha wiruke wisuke mu maraso ya Yesu, usenga Imana ikubabarire kandi Imana ikugirira imbabazi. Imana nishimwe, Imana yacu ni rukundo, Imana yacu iratwitwararika, kandi Imana yacu igomba ko twokura icaha hagati yacu kugira ngo nayo ibone ikibanza cyo ibana natwe. Nuko rero Imana yo mwijuru ibahezagire. Yari amajambo nariko ndavuga yo kwihana neza, ukavuga ikintu neza, byagenze gutya, byanatewe niki cabiteye, biraha uco bisubiza. Nuko rero Imana nyene amahoro ibahezagire. Tuzobandanya n'ibindi. Ico nagusaba gusa, nagusaba kugira ngo ugire sabone niba utarayigira, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kigucika mu byo ngenda ndabasangiza. Imana y'ububasha ibahezagire mwese. Nuko rero bene data nkunda, uko tugenda canke uko tubayeho, tubeho mu guhesha icubahiro izina ry'Imana, kandi nayo izodushira hejuru, kandi nayo izotuzigama, ituzigamire n'abacu, ituzigamire n'ivyacu byose. Imana nibahezagire. Amen.